ikindi nababwira ni uko amikoro asanzwe kuza kuba igisoma cya mbere kizakora mu rurimi rw'igihumbi, igisoma cya kabiri mu rurimi rw'igifaransa. Muri ibyo gutangara rero n'igisoma cya kabiri kizakora mu rurimi rw'igifaransa tugiye kuza. Thank you.
mweranda. Orana mahoro. Namwe bakristo mwese mwashitse ngaha kugira ngo mutegwe iteka mukomeze muri mutima mweranda. Bakristo mwese mwaje gusenga muherekeje aba bahaba bakomeza muri mutima mweranda, ariko kandi mugomba kwigina uyu munsi mukuru uhambaye wiyumvira mu ijuru rya Yezu. Nitugire Kristo. Umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi muri paruwase yacu twama tugira iminsi mikuru ibiri ihambaye. Uyu munsi mukuru nyene wa Ascensiyo utwibutsa aho Yezu yikebanura biwe mu buryo buboneka, agasubira mu bunazwa bwa Data mu ijuru. Uwo akaba ari umunsi mukuru dusangiye twese muri Eklezia Katolika, muri paruwase tukaya twigina rero n'uyu munsi mukuru gukomeza muri mutima mweranda. Ni iminsi mikuru imeze nk'ijana, kuko Yezu yari yamaze agira ati ntagiye kwa Data ntimuzoronka umutima mweranda dusangiye na Data. Nico gituma rero umunsi yurira mw'ijuru ariwe munsi yaciye aha abiwe umutima mweranda. Bonera akaryo ko gukengurukira abanyene bagira bakomeza muri mutima mweranda kuri iyo ntambwe bagira batere. Dukengurukire kandi abasaserdoti b'iparuwase, abamenyeshamana nabo bose bitanze kugira ngo bategure urubanza, maze abagira bakomeze muri mutima mweranda batahure neza ko babaye abakristo bagushitse binjiye mw'ibanga rero bimwe vyo kwinjira nyene basigaye ari babandi barutumwako mu muryango w'abemera. Tugera rero tuhimbaze uyu munsi mukuru w'akanyamuneza wira mw'ijoro rya Yezu, umunsi mukuru utwuzuzamwo umwizero, kuko tubona ko aho Yezu umutwe w'umubiri wacu yamaze gushika ko natwe tuzohashika. Twitegure rero kugira iyo minsi mikuru dufise umutima mwiza mu kubanza gusaba Imana yuko tutyorora kandi kose. Bakristo mwaje gukomeza muri mutima mweranda, namwe bakristo mwese dusangiye kwimbaza iyurira mw'ijuru rya Yesu, umunsi mukuru mwiza wa Ascensiyo. Nk'uko muvyumvise ibisomwa vyeranda vy'uyu munsi ahakuru bitubwira iryo n'iryo ivyerekeye iyurira mw'ijuru rya Yesu uyu munsi mukuru nyene wa Ascensiyo. Bikatubwira iryo n'iryo ivyerekeye uwo munsi kugira ngo bidufashe gutegera ivyabaye kuri uyo munsi be n'akamaro bidufitiye mu kwemera kwacu. Nico ijambo ry'Imana ritumbereye uyu munsi, kutubwira iryo n'iryo ivyabaye, mugabo kandi kugira ngo twumve akamaro ivyo bidufitiye mu kwemera kwacu. Igisoma ca mbere cavuye mu gitabo c'Ibikorwa vy'Abatumwa kitubwira ko Yezu yuriye mw'ijuru. Yezu yaruriye mw'ijuru, bisigura ko umwe Yezu yari yaravutse agakura nk'abantu, abantu bamubona baramukanya babana basangira ibyo basangira. Hageze igihe ntibasubira kumubona, n'aya maso yacu ntibasubira kumubona kuri iyi si tubayeko.
nicyo bivuga ngo yaruriye mu ijuru. Ntitwoheza gusa ko dukurikirana iyi mvugo ngereranyo twibaza ngo mbega yaduze gute, mbega baramuhaye ingazi, mbega yaragurutse. Ibyo si byo bikuru. Igikuru ni uko agomba kutubwira ko wa Yesu yari yavutse akabaho nk'abantu bose, maze baramubona. Hageze igihe ntibasubira kumubona. Ego nyene n'ivy'imvugo ngereranyo igombe kuko dutegera mu kutubwira ko igicu caciye kimupfuka ntibaba kimubona. Niko ijambo ry'Imana ryavuze ngo igicu caciye kimupfuka ntibasubira kumubona. Inyigisho ya mbere rero nuko tutoba tukirondera kumubona n'aya maso yacu nk'uko abo babaye muri ico gihe bamubona. Iryo teka ryabaye iryabo b'ico gihe. Tubwirijwe nyabuna gusigara tumubonesha amaso yacu y'ukwemera. Mwibuke ibyo yabarira Tomati ahiba bazokwemera batarinze kubona. Tubwirijwe rero kugerageza kuza turamubonesha amaso yacu y'ukwemera, tukamubona mu ijambo ry'Imana, kuko muri ryo na cyane cyane mu nkuru nziza ni Yesu wenyine ubwiwe aba ariko aratwiyagira, aba ariko aratwigisha, aba ariko aratubwira ijambo ridushikana mu bwami bw'ijuru. Ni Yesu wenyine ubwiwe. Ntituze twumviriza amajambo y'Imana nka kurya mwumviriza ibintu byabaye bigahita, cyangwa kuri umuntu yumviriza igitito cyangwa umugani. Ijambo ry'Imana ni Imana muri Yesu isubira kutuyagira, itubwira ijambo ridukebanura, itubwira ijambo ridukuza, itubwira ijambo riduteza imbere ngo dutambuke dushingura tugenda tugana ubwami bw'ijuru. Aha Yesu Kristo mwumvise yamaze kubyagira. Tugerageze rero kuza turamubona muri iryo jambo ry'Imana, tugerageze kuza turamubona twongera tumwakira mu masakaramentu, kuko naho imigirwa iboneka, igirwa n'umuntu aboneka, umusaseredoti, ariko ni Yesu wenyine ubwiwe ahava akarambura ibitangaza by'Imana. Hajya umusaseredoti abatiza agasuka amazi ku mutwe w'ubatizwa, akagira ati jewe ndakubatiza ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Burya Imana ica yirangurira ibitangaza, umuntu akavuka ukundi gusha mu bintu bisiga ubwenge bwacu bitabonwa n'amaso yacu. Ni Imana yirangurira ibyayo ikoresheje ibimenyetso ziboneka n'umuntu aboneka, ariko si umuntu aboneka aba ariko ararangura ibyo kuko ntabyo yoshobora. Mu masakaramentu rero niho dusigaye duhurirana na wa Yesu yamaze kutwikebanura. Amasakaramentu ayo ariyo yose, haba na rya sakaramento ry'ikigongwe, hari umusaseredoti agira ati idakugiriye ikigongwe abigira ku izina rya Yesu, kuko we nta kigongwe yoronka yogutanga. Nicyo gituma ku mukristo uwo ari we wese akwiye ikigongwe, umusaseredoti atashobora kugira ngo jewe nta kigongwe ndamuha, kuko si we atanga ikigongwe, ni Imana itanga ikigongwe. Umusaseredoti acaba igikoresho gusa. No muri iri sakaramento aba bagira amarongi yo gukomeza muri Mutima Mweranda, muraza kuraba yuko ibimenyetso sinavyinshi imbere. Turabagaranzurira ko ibiganza gutya, hajya mubona tuza kugaranzura ibiganza tugira gutya, ni nk'uko twoba tugaranzura ikiganza kuri umwe wese. Kugaranzura ibiganza bakomeze muzangabirano zose za Mutima Mweranda baronka mw'ibatisimu. Mw'ibatisimu umwe wese muri mwebwe muri ngaha yararonse
baronse ingabirano za mutima mweranda kubera ko benshi mwari mukiri n'abato ntizashobora kwisanzura ngo mushobore kuzikoresha kuko nk'akarorero none umuntu ataramenya kuvuga yoshobora kuza kwigisha ijambo ry'Imana naho Imana yomuha ingabirano mugabo arakeneye kubanza kumenya kuvuga kugira ngo ashobore kwigisha. Rero nibatisimu turonga benshi tukiri bato ingabirano za mutima mweranda turazironka zose mugabo haba hakeneye kuhashika igihe tumaze gushika mu rugero kugira ngo izo ngabirano zisanzwe muri twebwe tube abatumwa. none ntibagoye abana baza gusoma ngaha ijambo ry'Imana mwumvise badasoma nk'abamenyesha Imana bagasoma neza kandi neza rwose. ntimwabishimye none je nabishimye kandi mubihana amashi. murabona rero naho umuntu aba akiri mutoyi mugabo Imana iramuha ingabirano haba hakenewe gusa kuronka akaryo kuko izo ngabirano zo kwiyerekana. none rero mwebwe bana muri ngaha namwe bakuze kugira mukomeze muri mutima mweranda ahubwo mushire ukubute kuraba umwe wese mbega ingabirano umutima mweranda yampaye ntushobora gufashisha abandi niyihe. hari nabo bashobora gusoma ijambo ry'Imana bakarisomera n'abandi, hari abazi kuririmba bashobora gufasha abandi kuririmba ugasanga bariko baranaza Imana, hari abantu bafise ingabirano yo guhanura abandi nabo baba bakiri batoya, hari abafise ingabirano y'umutima w'ikibabagwe habonye umuntu n'akaca bafise amufashisha yumva umengo ntiyorengana atamubwiye n'akajambo kamuremesha. ingabirano zinyuranye umuntu wese abwirizwa kuraba mbega jewe ingabirano Imana yampaye iruta izindi muri jewe niyihe kugira ngo ndayikoreshe iheze rero ifashe kubaka umuryango, kuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ikizokumenyesha yuko ingabirano warose ivuye kuri mutima mweranda ni uko ari ingabirano yubaka idasambura umuryango, yubaka umuryango. tubasabirana cyane cyane kugira ngo batahure neza ibanga bashitsemo uyu munsi, kuko hari abantu babatizwa bakongera bagakomeza muri mutima mweranda ntibanamenye icyo baronse yuko baje kwibanga. hari babandi bagenda bagiye ngo bahanze bakagira ngo bagende babatijwe ngo nimuteze kubasuka kw'amazi indobo yose urimo muheza mukaba mubatijwe, kuko batazi yuko umuntu n'abatiga ntaba ubatijwe ngo nuko bamusutseko ingunguru yose y'amazi cyangwa yagiye kwitubika muri Tanganyika. umuntu aba wavutse ushasha kuko yakiri cya kimenyetso cy'amazi uko abangana kose, kuko nanone bashaka bagusuke ku ngunguru zingahe igicumuro kiri mu mutima wawe ntikizohanagurika ngo nuko bagusuke ku ngunguru yose. rero si amazi uko angana atuma ikiba ni ukwemera dufise muri icyo kimenyetso uko kingana kose. rero hari abantu batamenya yuko bashyize mu ibanga, ariko bituma babahenda ngo nimuze rero ngo tubagire ibi ngo n'umutwe wabo wose ngo agakiza, bakibagira ko barose urukiza bakaza kurondera agakiza, sinzi ibyo baba bariko bararondera. baheze rero bamenye ko bigiye mu ibanga kandi baronke n'ubukomezi bwo kugendera ibanga ryabo. hariyo abo bavuga ngo mbega n'utwomera ko tugendera ibanga ryacu. Yesu yasize abivuze ati uwo ngunda bazongera gute azozega iki amajambo yanje. n'umuntu akunda kuzingwa n'ibintu
agira ati jewe hariya muri ekereziya baragenda bagasigura ibintu ati sizaza komeye ibyo aribyo aramenya yuko yenda avuga ati uwo ngunda azozira amajambo yanjye azorangura amabwirizwa ya data na cyane cyane bwa bwirizwa y'urukundo. Mukristo nkanje ukagomba kumenya ko ugendera ibanga ryawe niwirimbure ufatiye kuri aya mabwirizwa y'Imana yose urabe kuyubaha ukayubahiriza cyane cyane ibwirizwa ry'urukundo. Hanyuma rero ko habaye umutumwa urabe yuko ufasha n'abandi kumenya n'ukubaha amabwirizwa y'Imana. Niho uzamenya yuko ugendera ibanga ryawe kandi wabaye umutumwa mu kuri.